Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino higano cacu cuno munsi turigenekezo rya 18 kwezi no kumunani uno mwaka tumwe 2025 ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cyawo ciza cyo Burundi abari mu Rwanda muri Congo Tanzania Uganda Kenya Afrique du Sud Zambia Mozambique n'ahandi badukurikirana baherereye muri Afrika tutibagiye abari mu migabane igiye itandukanye nka Europe, Asia ndetse na Amerika nabo bumve yuko tubahaye ikaze mu kino higano cacu aho tugiye kuyaga ibintu novuga yuko bikomeye ni nk'incamake ko nkuko byari bisanzwe umusanguzi twari kuba turi kumwe muri studio ariko ntabwo turi kumwe ku bw'imvo z'umwanya wa mugoye gato ariko mu kindi kiganiro turaza kuba turi kumwe 5 kuri 5 nuko ni nyuma y'imistari mike ariko ndagaragara kuri micro za B-Info Plus nk'uko nabibabwiye yuko kuri uno munsi zo kuba turi kumwe murabibona yuko namaze gushika kuri micro za B-Info Plus ndetse ndanatumine wose dukurikirana utarakora subscribe kuri B-Info Plus yikore hama tubandanye tuyagana cyane ku bijanye na politike diplomasi ngaha mu karere kibiyaga bigari. Yes, no munsi novuga yuko ari umunsi udasanzwe, umunsi abantu benshi bari barindiranye igishika turi kwigenekezo rya 18 umunsi abantu benshi biteze isinywa ry'amasezerano ya Seserofe nyuma yaho habaye amasezerano ya mbere abereye Doha Qatar bapanga yuko kuri no munsi w'igenekezo rya 18 aho haza kuba amasezerano yo kugira ngo bikunde bashobore guhagarika imigwano ngaha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Congo ariko itariki 18 n'uno munsi irahera ngo itararenga umuntu ntashobora kuritera ibuye kumbure reka twitege ibiza kuba twitege yuko amasezerano aza kuba canke ntabe nkuko twagiye turayibona abenshi bagiye barababara canke babaza nuko abacange bari batwabo bahirije amasezerano ajanye n'ivya Seserofe reka tubihe umwanya tubirindire ndetse turanaza kumenya uko bimeze muri rusange ku munsi w'ejo tuza tubabwire ko azoba yabaye tubirabire hamwe ndetse n'igihe atoba yabaye turabire na hamwe ingingo nyamukuru zizoba zatumye aya masezerano ya Seserofe atashoboye gutegwa ko umukono yesi twigarukire neza na neza ku mirongo y'urugamba ubona yuko hari ibidasanzwe ariko nagomba mu nkunde duhere kuri no nkuru novuga ko ikomeye cyane aho hari abagwanyi benshi batari bake batwigwaneho bashoboye kwishikana ku ngabo z'u Burundi na wazarindi ivyo bikaba byabaye ku munsi wa dimanche ku munsi w'ejo heze genekezo rya 17 kuno kwezi rero ibi bintu ushobora kuba bitera amakenga cyane abacange bariya aho twagiye turabona abantu benshi bibaza yuko bo barabamaneko baje kuneka abandi bakibaza ibindi bishi kandi ni koko ntoreka kwibaza byinshi bivanye nuko umuntu mwoba muhanganye ukabona arishikanye tegeza kugira amakenga rero twagira tubwira abantu bacu muri rusange yuko abagwanyi bashika kuri 5 batwigwaneho baraye bishikanye ku ngabo z'u Burundi ndetse na wazarendo aha muri Rugezi. Yes, aha muri Rugezi niho zino ngabo zawo twigwaneho zisanzwe zifatikanije n'umutwe w'inyeshamba cyangwa w'intagondwa za M23 zaraye zishikanye kugira ngo bikunde biyunge n'izi ngabo z'abarundi ndetse na wazarendo. Ibi rero abarundi bakwiye kuba makini ndetse n'abawazarendo bakwiye kuba makini kandi ndazi yuko bari makini kuko urinze ubona umuntu ari muhanganya ari karaza utegeza kugira amakenga nubwo aba yishikanye rero ibi kumbure tuzobaha suite y'ino nkuru nitwamara kumenya ivyo bashoboye kubazwa kuko ndazi barabajije bitari bike barishura n'ibitari bike kumbure tuzobibazanira muri rusange dushobore kubayagira ivyo aba batwigwaneho bashoboye gushikiriza inyuma yo kwikura muri izi nyeshamba cyangwa kwiyonkora muri twigwaneho canke muri M23 ariko koko biranashoboka yuko aba batwigwaneho aba banyamurenge bashobora kuba bivanye n'ivyo bagiye barabona bashishoza babona yuko iyi twigwaneho atanyungu nimwe ifise muri ntambara ziriko ziraba muri Congo asanga bahisemwo kwiyonkora ivyo twagiye tubibabwira inshuro nyinshi yuko
tugerageje kuraba yaba amasezerano yabereye Washington canke amasezerano yabereye i Doha nta na rimwe higeze hagarukwamwo ko iri zina ry'uno muhari watwigwaneho. Rero barashobora kuba bariko barabona yuko bariko barihenda, bariko barakorera i M23 bikarangira nabo batanguye kwiyonkora buke buke, ugasanga donc bariko barava mu rujijo, basubiye gushirwamwo n'izinyeshamba za RDF canke leta y'u Rwanda. Rero dusimbire gato mu gihugu cy'u Rwanda, aho ku munsi bakomeza guhamba imirambo y'abasirikare bariko baragwa muri Kivu y'Epfo mu mirwano igenda iraba hagiye hatandukanye. Igitangaje nuko bano basirikare ba RDF canke ba M23 baza mu ishusho ya M23 AFC, ibibaranga ndetse n'imyambaro aba ari M23, mugabo iyo bishitse bakabarasa bagapfa, birukanwa canke banyarukirwa kujanwa gushingurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero tukaba tumaze imisi abari mu groupe yacu WhatsApp tubereka bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye gusiga ubuzima muri no mirwano iri kirabera muri Kivu y'Epfo. Aha twobaha nk'akarorero nka Majoro Innocent Hakizimana yarasize ubuzima muri Mwenga mu mirwano yari kirabahuza n'abo wazarendo, nawe akaba ku munsi w'ejo yari yashikanywe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bikunde ashobore gushingurana iteka. Ibi byose biri mu makuru tuzoza turabaha, tubaha ingene bimeze, ingene binjira nk'abaroberi mugabo bakasohoka baja guhambwa mu gihugu cy'u Rwanda. Rero yindi nkuru togarukirako ni inkuru imaze iminsi novuga yuko iri trend, abantu benshi babashe kuyimenya ku bijanye n'abasirikare ba wazalendo bashoboye kugaragara neza na neza mu gisagara ca Bukavu. Hari amajambo menshi yagiye aravuga yuko aba wazalendo baba bigaruriye igisagara ca Bukavu. Ni gihe nari nkiri mu ntara za ruguru, aho naronka amakuru menshi kubera tutari kumwe cyane n'umusesanguzi, kubera narabura uburyo nshobora kuhamo amakuru. Izi nkuru nashoboye kuba ndazitohoreza na cyane ndazicishije ku wazalendo. Bamwe muri bo bari bishikiye aho muri Bukavu, bamwe bari bibereye muri Bukavu baza barampa ukuri uko vyifashe. Rero hari abantu benshi bari bavuze yuko le wazalendo bafashe Bukavu, ariko nobabwira yuko umusangazo nk'uyegereje kubabwira nta wazalendo yigeze ifata Bukavu. Wazalendo novuga yuko muri Bukavu yari habaye nk'abaroberi, yes yari habaye nk'abaroberi, kuko n'ikimenyamenya nta defense n'imwe wazalendo kugezana n'ubu ifite mu gisagara ca Bukavu, nta nimwe mu vyandika hantu. Rero hariho amateleviziyo menshi agenda babwira yuko ngo Bukavu deja tombe, donc bababwira inkuru zo kugira ngo bashobore kubahurutsa canke bababwire amakuru atuma bagumana fan base zabo. Rero ayo makuru novuga ko ndateye ivyatsi. Nta wazalendo yigeze ironka defense ingana n'imetero 5 kuri 5 mu gisagara ca Bukavu. Ego vyarashitse le wazalendo baramenyesha bene igihugu babwira yuko bakeneye gutaha kare bivanye n'umutekano muke, kandi wazalendo yari yiteguriye kuhakorera ibikorwa vya gisirikare. Vyatumye abantu benshi baca batangura kuvuga yuko Bukavu yamaze kubatomba, ariko bamwe mu wazalendo tuvugana bari ku mirongo y'urugamba baravuga yuko basigaranye strategy imwe kugira le wazalendo bashobore kwataka mu buryo bweruye kino gisagara ca Bukavu. Ati iyo strategy ni iyi: muri Kamanyola mumaze imisi mwumva hariko haraba imirwano yaha naha iriko irahuza aba wazalendo ndetse n'izindi nyeshamba za RDF canke za M23. Yes, benshi mwagiye muravyumva. Bamwe mu wazalendo twayazi bavuze yuko mu gihe aba wazalendo bariko barahangana n'izi nyeshamba ngaha muri Kamanyola, baramutse badafashe iyi Kamanyola yose, biri ngombwa ari wazalendo bari muri Bukavu barasubira inyuma, kuko bambuye yuko badashobora kwatsa umuriro ukwiye cyangwa kurekurira ko umuriro z'inyeshamba ziri muri Bukavu mu buryo bweruye mu gihe iyi Kamanyola itaraba hakipere. Rero barashobora kuba babanje kwisuga ino Kamanyola, burya hajya abasirikare bagira amayeri menshi, bavuga yuko reka tumaze tuzibire aha ku mupaka hava mu mahamforo ndetse n'amavitema ava mu gihugu cy'u Rwanda. Navyo birashoboka, ugasanga niho bariko barihutira cyane. Ibi navyo binatwereka cyane yuko le wazalendo bariko barabarevre
soldat, yes, bariko baraba abasirikare b'ukuri, kuko urabona ubu ntibagihubuka mu bijanye no kugaba ibitero ahagiye hatandukanye. Rero abantu bavuga yuko Bukavu yoba yafashwe, babisubize hasi nabwo Bukavu irafatwa, ariko bitabuza yuko imigwano ya hato na hato iguma iriko irabera ngaha mu gisagara ca Bukavu. None ababwira yuko igiwazarendo imaze n'igihe kitari gito kingana n'amezi 2 aha muri komine Bagira, aho hose abawazarendo barahari. Rero novuga ko ari n'intambwe ishimishije abawazarendo bariko baratera, ubona ko bariko baravansa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bashobore kunetraliza umwansi wabo amazi igihe ariko arabazonga, ndetse amazi imyaka itari mike ariko arabazonga. Rero hariho n'ikindi kintu nk'umu-analyser yashoboye kwiyumvira ku kijanye n'aba bawazarendo bashoboye kuboneka muri Bukavu, bisa nuko bariko barahungabanya umutekano w'aba M23 muri Bukavu. Hari hamaze imisi hariko haravugwa amakuru yuko M23 cyangwa izinyeshamba za RDF ziri kwitegura cyane kugaba igitero gikomeye ngaha muri Uvira. Yes, benshi bagiye barabivuga, mwagiye muravyumva yuko bamwe mu basirikare ba M23 bari mu bice bigiye bitandukanye bariko baregerezwa ngaha za Warungu na Kamanyola kugira ngo bikunde baze kugurura inzira iberekeza za Ruvunge kugira ngo bikunde binjire za Katogota Ruvunge kugira ngo bikunde binjire mu gisagara ca Uvira. Iki kintu aba bawazarendo bakoze kubonekana muri Bukavu, je mbona yuko ari ikintu ciza, kuko batesheje umutwe aba ba M23 ariko barategura kino gitero. Babibuburije ko bavuga ati mu gihe twoja kwataka ari wazarendo nabo bariko baratwataka hariya, dushobora kwisanga ni Bukavu twari dufise tuyitakaje. Rero ibi novuga ko ari ikintu ciza c'abasirikare ba wazarendo bashoboye gukora kugira ngo bikunde bashobora kuburizamwo uno mugambi wa zino nyeshamba za M23, aho bari bamaze igihe bari kwitegurira gunetraliza Uvira. Rero ni mu gihe twari twababwiye yuko bamwe mu basirikare batari bake ba M23 bariko barakugwa mu bice bari basanzwe barimwo, bariko baregerezwa aha muri Walungu nababwiye no muri Kamanyola kugira ngo bikunde baca inzira iberekeza mu gisagara ca Uvira. Mugo urabona bewazarendo bamaze kugaba ibitero bikomeye, baza bararasa aba M23 ngaha muri Bukavu, vyarangiye novuga aka gatego kabo gasa n'agasubiye inyuma, biba ngombwa yuko basubira kwitegurira bushasha. Rero amakuru babwira muri aka gatondo vuga karayo, ariko ndabibutsa yuko abamaze imisi bavuga ko Uvira idatekanye, Uvira humvikana amasaso, Uvira bitameze neza. Nobabwira yuko iyo umuntu aguhenze rimwe akaguhenda kabiri akaguhenda gatatu, ico kintu ko mugikurikiza sino bifata yuko uri umuntu vraiment uba ukwiye kumenya ukuri, ubu uri wa muntu ushaka kumenya ivyifuzo vyawe. Rero nyamba uno munsi tumaze guhendwa yuko muri Uvira habaye intambara, Uvira yafashwe, muga tugasanga sivyo, nta mpamvu yo kuvyegereza umutima. Rero abakunzi bacu muri rusangi ba B4+ no basaba kutavyegereza umutima, kuko baraduhenze kandi twarabonye yuko ubwenge bwabo bugera. Rero uwo muntu yo guhenda uno munsi akagusubira ejo, kandi abari kararaba donc nyene umutwe wawe hameza, abari karagu akuzunguruka mu mutwe araba yuko uno munsi aguhenze kigafata, neje akagusubira kigafata na hirya yejo, abagufata nk'umuntu atagira ubwenge. Rero tuze turaca mu kajisho pardon, kugira ngo duze turamenya ukuri kw'ibintu vyose ko vyimeze. Mu kurangiza twosimbira muri no Kivu, neza na neza muri territoire ya Warekari, naho hamaze iminsi hariko haraba imigwano novuga yuko idasanzwe, imigwano ikomeye cyane, aho ubona yuko M23 itarafata kano gace ka Pinga, itarashira ibigwanisho hasi kabisa. Zino nyeshamba zirashaka Pinga hasi hejuru. Tumaze amezi agera kuri 3 tubabwira ingene aba RDF cyangwa zinyesho za M23 zabanje gupanga ama force special force ngaha mu nkengera za Pinga kugira ngo bikunde bashobore gufata Pinga. Twana umusesango ziyaranagerageje kubabwira yuko Pinga ari n'agace kari très stratégique, agace karimo ibintu byinshi M23 gafashe ishobora kuba ibintu izo bivyifatiye mu ntoki. Ariko kugezana n'ubu
nuvuga ko umugani w'umusisanguzi bacotsa uburo kugeza n'ubu baracagira amajanja pinga bakayiraba ku ikarata nkuko bisanzwe. Ibi rero ndabikwiye ku mirwano imaze imisi iriko irahabera, aho ku munsi wa gatandatu cyangwa ku munsi w'isabato aba bawazarindo bashoboye kwaka ubuce bugera kuri bubiri zino nyeshamba za RDF M23, ariko bidasubirwamwo ku munsi w'ejo, ku munsi w'Imana, ku munsi wa dimanche. Izi nyeshamba za M23 nazo zarashoboye kwisubiza agace mu duce bari batswe n'aba bawazarindo. Ibi tubaza kuvuga ko mu makuru yacu tuza kubaha mu buryo busisanguye, mu buryo bwimbitse, tunababwira bimwe mu byashoboye kononekara. Murabizi aho inka ngo zigwaniye mu bwatsi ngo nibwo buhahonera. Ku mpande zose bategeza kugira shock, bategeza kubura. Rero ibi turaza kubibazanira mu buryo busisanguye nitwamara kubibaza ama antenne yacu asanzwe ari hariya muri Nord Kivu, ndavuga neza na neza muri territoire ya Warikari. Rero murumva yuko ibintu bitaba vyoroshe neza na neza. Mu nkundire mu kurangiza no makuru yacu, singomba kubarambira cyane, ariko ndagomba guca ku mitwe cyangwa ku masonga bimwe mu makuru yari trend mwinondwi turaye turangije. Mwinondwi ubona yuko hariko haravugwamo byinshi bigiye bitandukanye. Rero mu nkundire dusimbire aha ku kibuga c'indege ca Kavumu. Ndazi yuko tugeze ku kibuga c'indege ca Kavumu, abantu benshi bavuga ati eske muri Kavumu bimeze gute bibi na hivi, bakavuga ibintu byinshi, ariko hariho n'abavuga yuko FGNB ndetse n'abazayendo baba barahigaruriye, ariko umusisanguzi nawe ni yarabivuze, arababwira yuko ari kinyoma cambaye gusa. Iki kibuga c'indege ca Kavumu kikiri mu minwe y'inyeshamba za M23 RDF. Rero abandi bakavuga yuko ati kubera iki batafata, imeze gute, ingabo z'ubundi zo zarasize ibigwanisho hasi. Ariko burya intambara yose igira amategeko yayo, kandi intambara yose igira strategy yayo. Twebwe rero nk'abasivile, twebwe rero nk'abarorerezi b'intambara, reka tubirekere aba basirikare bo basanzwe babizi mu byinshi, kumbure bazoza baraduha uko ibintu bimeze, kandi niko tuzovyakira ko nyambo no munsi baretse kugaba ibitero ngaha kuri airport ya Kavumu, nuko hari impamvu kandi ikomeye ituma batagaba ibitero. Nk'uko umusaza yama yivuga, urugamba rumeze nk'idame. Idame umuntu ashobora kureka ukajya akantu kamwe canke ukajya tubiri, mu ugasanga wewe akuriye ipiyo 8 canke 9. Rero urugamba turike kuza turaruvanga n'amarangamutima ngo ibi ngo vyari kububuku, ngo ibi ngo vyari kubuku, ahubwo turindire ivyo abatekinisiye b'intambara ndetse n'abasirikare bari ku mirongo y'urugamba ivyo bakora kugira ngo dufatire ko tubashe kwemera ivyo nyene, kuko nibo bavyigiye, nibo bifitiye n'ubushobozi. Rero kino kiganiro cyacu sinasanze kubarambira, kuko mu mwanya uri imbere tuza kuba turi kumwe n'umusisanguzi wacu, umusisanguzi wanyu, kugira ngo abashe kudutahuza ivyinshi mu vyo tuza kuba twabazaniye. Rero reka nshimire cyane abantu bose badukurikirana aho muherereye hose, umuntu wese waravye kino kiganiro cacu kugeza no ngaha, nizere yuko washoboye kumvamwo bike. Sinavuga ko ari byinshi kuko nakoze incamake, kumbure byinshi twaza kuvyumva mu yandi makuru yo hanyuma. Rero mbandanye ndabasabira imigisha itagabanije, na cyane cyane ku batubaye hafi mu minsi twababwiye yuko twashoboye gutakaza bimwe mu vyuma bidufasha gukora ibiganiro byacu kandi neza, kandi azi bizokomeza bigenda neza. Nshimira cyane abantu bose bitanze kugira ngo dushobore kuronka ibindi bidufasha. Ndabashimira cyane, n'abandi batarabikora ndababwira yuko intererano itabonetse ntihavugwa nko. Rero je mwari kumwe kuri micro za B-Info Plus, niko DJ Black, kandi rero ndabifurize kugira intango nziza y'ibikorwa. Turaza kugaruka turi kumwe na cyane ku makuru ya hano iwacu i Burundi. Twaragendewe na bamwe mu bagwiza tunga bo muri Katari, ntitwashoboye kubivuga ko cyane, ariko no munsi turaza kuza turabire hamwe icabazanye ndetse nico bashoboye gufundika na leta y'u Rwanda, n'ivyo bagiye gufashanya na leta y'u Rwanda kugira ngo bikunde imigenderanire ibe neza, nkuko irushirize kuba nziza, ndetse n'iterambere ribashe gushwara igihugu cacu, na cyane muri yambona kazoza
y'umukuru w'igihugu cacu 2040 Burundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere. Reka ndabasezere nizere yuko twongera guhurira mu kindi kiganiro kiri imbere. Bye bye.